ndabaramukije cyane. Uyu munsi tuganira ku cigwa kijanye n'ingaruka zo gutakaza umwanya wawe mu buzima. Reka kwiyumvira. Igihombo cawe kiva mu gukekeranya kwa cane. Iminota yose utakaza isenya kazoza kawe mu gacerere. Iyumvire iyo umunota wose watakaye uno munsi udashobora gusubirwamwo. Nta mwanya ubura. Kuko uta umwanya urondera umwanya mwiza. Igihe ukiriko uriyumvira, ubundi aramaze gutangura gukora. Igihe nico butunzi bumwe mbere n'abafise amamiliyaridi badashobora kugarura. Ubuzima ntibuhemba abarindiriye, ubuzima buhemba abatanguye. Hari ukuri abantu benshi badashaka kwemera. Igihe catakaye ntikigaruka. Mu gifaransa niho babivuga neza que le temps perdu ne revient jamais. Buri munota uta mu kurindira, buri saha umara ushidikanya ngo nzotangura ikindi gihe, buri munsi ukoresha wigiza ibintu ejo ku munsi ukurikira, uba uri gutakaza igice cy'ubuzima bwawe. Ibihe bidashobora gusubira kugaruka, kandi ikibabaje kuruta ibindi nuko abantu benshi bamara igihe barondera igihe aho gukoresha igihe basanzwe bafise kugira bakivyaze umusaruro. Bavuga bati nzobikora ejo, ninabona umwanya, ninabona amafaranga menshi, ninzobona mfise umutima wo kubikora, n'ibintu nivyoroha. Ariko umviriza neza ibi bikurikira. Igihe gitunganijwe neza ntikizobaho. Ndasubiramwo, igihe gitunganijwe neza ntikizokwigera kibaho mu buzima bwawe. Intsinda kenshi ntija kubarindira, ija ku bantu batera intambwe naho baba bafise ubwoba, naho baba bashidikanya ariko bagatangura bagakora, naho ibintu biba bitagenda neza, bitagenze neza, ariko mu byo bakora bakabandanya. Ntukeneye kuba uzi vyose kugira utangure. Ntukeneye kuba witeguye ku rugero rw'ijana kwijana. Ico ukeneye gusa ni ugutera intambwe ya mbere ugakora. Kuko igikorwa gitoyi ukoze uyu munsi gifise agaciro karuta umugambi munini umaze imyaka urindiriye kuzokora. Ni ya migambi usanga abantu bashize mu kabati, canke bafise mu mutwe gusa mu gitigeze yandikwa, canke bayibwire abantu yuko bafise umugambi bashobora gukora. Igihe kimeze nk'uruzi, yego, igihe kimeze nk'uruzi, kiragenda ntigihagarara, ntigisubira inyuma, ntikigirira ikigongwe umuntu n'umwe. Uwo n'umwanya umeze uko. Kandi mu gihe uriko urigiza ibintu ejo, ubuzima bwobwo burabandanya ntibuhagarara. Tuguma dusaza, tuguma dukura, tugasaza. Amahigwe ararengana, indoto zirakura, ukwigaya kukiyongera. Umunsi umwe usanga abantu benshi bazoba bariko baravuga ubuzima bwabo, batangura bavuga bati ese yo menya nari nkwiriye gutangura kare. Ntukabe rero mwabo bantu, tangura ubunyene, naho vyoba bitoyi, naho vyoba bigenda buhoro buhoro, ariko tangura. Kuko igikorwa nico kivyara ubushake bwo gukora, si ubushake bwo gukora buvyara igikorwa. Amafaranga arashobora kugaruka, ushobora gusubira kubaka ubuzima bwawe, ushobora gusubira ugatangurira inyuma y'ugutsindwa, ariko igihe catakaye mugenzi nakubwire ntikigaruka ukundi. Buri segonda itakaye umenye yuko ari ishora butunzi bw'ejo hawe hazoza. Canke ugusambura buhoro buhoro
ubushobozi bwawe n'ubuzima bwawe. None nibaze iki kibazo, ivyo ndiko ndakora uyu munsi biriko biranyegereza ku buzima nipfuza kubamwo? Nimba inyishu ari oya, hindura ibintu bunyene. Kandi sejo si kuwa mbere, si mu mwaka uza, ibintu bihindura ubunyene. Ingingo ufata ubunyene ishobora kugira kazoza kawe keza kuvyo uzokora. Ejo hawe wipfuza kubamwo bivana n'ingingo ufata uyu munsi. Ntusubire kurindira ugutera intege, imwe bita motivation. Ntusubire kurindira uguha uruhusha. Ntusubire kurindira igihe gitunganije neza, kuko nakubwiye ko atakibaho. Hindura igihe cawe ibikorwa, kandi ibikorwa vyawe bihindura iherezo ry'ubuzima bwawe. Nimba ubu butumwa ndaguhaye muri iki cigwa bugukozeko ku mutima, tugusabye kugira subscribe kuri Symphonie Media. Ngaha twacisha ibiganiro vy'ikirundi, hari n'iyindi y'igifaransa, maze utangure gukora kuva uyu munsi. Wandike muri commentaire uti ndatanguye ubunyene, hanyuma uce usangiza iyi video n'umuntu abandanya gusubiza indoto ziwe ejo hazoza. Murakoze, naho ubutaha.